Twongeye guhurira hano ku Ikiyago, bavuga ni Ikiyago cya Haziko. Ikiyago twavuga yuko nico cyamye kiranga Abarundi, aho umukuru w'umuryango ari we yateramisha abiwe kugira ngo babe barayaga ibijanye n'akazoza kabo. Nashaka rero ndabakengurukire kubona mwitavye ubutumire bw'uno munsi. Iki kikaba ari ikimenyetso kitwereka ko murajwe ishinga n'ineza y'igihugu n'abaco mu gutegura neza amatora twimirije mu mwaka uza. Uko siko vyamye biri, hari ibihe iyo himirije amatora hibonekeza uruhagarara mu mvugo no mu ngiro hagati y'indongozi mu banyamigambwe, hagati y'abanywanyi b'imigambwe ubwabo, ndetse ibihuha bicivutu bikama bihari, ibinyoma no kwambika iceyi abandi bikiganza. Turashimira Imana mushobora vyose ko imaze kuduhindurira ibihe n'ivyiyumviro. Uno munsi tukaba dutekanye turirimba mu gihe mu myaka yahera wasanga mu bihe nk'ibi harangwa amaganya n'amarira avuye ku bugito bw'indongozi z'imigambwe canke abanywanyi bayo badafise akarangamutima bagenderako, canke kubera kudategurwa neza imbere y'amatora n'indongozi zabo. Ikiduhimbara muri iki gihe nuko Abarundi bahindutse imizirikanyi yabo, mbere barahindutse cyane, bakaba ubu barashoboye kumenya gutandukanya ikibi n'iciza, bagatahura ko demokrasi y'ukuri ishingiye ku mwidegemvyo w'abenegihugu mu kurondera ibitunga ubuzima bwabo. Baramaze gutahura ko intwaro ya demokrasi y'u Burundi ikomoka ku benegihugu, aribo bayishinga kandi aribo iharanira. Aha duca twumva ko intwaro yacu idakomoka ku mugambwe n'umwe, ikomoka ku benegihugu. Ndetse nk'uko nama ndabivuga, n'ibwirizwa shingiro ryarabitegetse mu ngingo yayo y'indwi, aho ivuga iti abenegihugu nibo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera abaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bo nyene ingingo zirongora igihugu biciye mu matora. Nta mugwi n'umwe w'abenegihugu kandi nta muntu n'umwe ashobora kwihagira ubutegetsi. Ibi biranezera kuko nk'abanyamigambwe dusigaye tuvyumva kumwe, ndetse nanone uvuze ngo ubutegetsi n'ubw'umugambwe CNDD-FDD, mbega uwo mugambwe ifashe ubwo butegetsi ibujana hehe canke ibubika hehe? Kuko ubutegetsi n'ubwo abenegihugu si ubw'umugambwe. Kira noneho ubu Abarundi bose baratanguye gutahura ko igihugu ari itunga rusangi, ata n'umwe akwiye kucizizira. Kuri ivyo naho nyene ibwirizwa shingiro rivuga riti mu ngingo yayo ya 2, agataka k'u Burundi ntigashobora gutangwa, kugurishwa canke gucibwamwo imice. Iyi ngingo ubu ugenda atanguye kuyitahura neza aho yavuye, kuko mu gihe twari turi mu magume hariho abari batanguye kugurisha igihugu, abandi bakabona ko bakwiye kugifata nk'icibare cabo, mbere bakiyugarirako. Twebwe turi ngaha turi abantu biyemeza ko bashoboye gutunganya ivy'igihugu vyose. Turi abantu ugize umugambwe bawiyemera ko ushobora kuba indongozi imboneza, mu gifaransa ubu ushobora kuba umurideri. Leadership rero nuko umenya gukorana nabo muri kumwe kandi mu bugwaneza.
nico gituma rero nahisemwo ko twoza turahanahana ivyiyumviro turaba aho igihugu kigeze mu bijanye cane cane no kugitunganya mu ngendo ya politike ndetse no mu ngendo ijanye no gutegura kazoza k'igihugu. Igikoko ngo citwa petebeya bacita igikoko ngo ihera ntirisohoka riterekanye ico rigiye gukora. Niko igihugu niko gihinduka ariko ega ntibashobora kunezerwa bose. Ringorone yaraje avuga ati etaziri ntishobora kuzotera imbere tudakuye esclavage. Ntibikunda umuntu akigendera ku wundi, ntibishoboka ko dushobora gutera imbere. Kuva ubu rero tubanze exploitation de l'homme par l'homme tuyikure, dukore twese umwe wese ku nguvu ziwe. Acasanga umugambwe wiwe la grande majorité bose bafise aba esclave. Bati ntibishoboka. Nawe ati birashoboka. Birashoboka gushika afata ingingo nk'umukuru w'igihugu. Abolition de l'esclavage. Ico yakorewe mwarakibonye. Yarashwe nabo mu wundi mugambwe, yarashwe nabo mu mugambwe wiwe. Hajya rero igihugu kugira ugikuraho kiri birasaba kurinda. Ivyo banka nyene we urabineza abene igihugu. Nk'ubu ndabahe karorero gatoyi turi abanyepolitike turiyo turayaka. Jewe hari ikintu mperuka kwiga. Ubwa mbere nabanje guharura amahera y'imfashanyo yo bamaze kwinjira mu Burundi nge nangana. Nja kurondera hari ndayabura. Muri bwe kintu citwa prebu. Muraza amahera cyazanye kiki? Amahera menshi cyane. Ibintu vya DDR muraza amahera vyazanye menshi cyane. Genda mu ndondere nimwaronka n'ikimenyetso cerekana ibintu vyabaye. Nduze n'uwo mwaka navuze nti bije y'umwaka uheze kubona ushobora kuvota bije y'imiliyaridi ibihumbi 5 umwaka uheze ukabura n'ahantu hari miliyaridi ibihumbi 2 akosa kamara amazi turabanye politiki ukabura n'ahari miliyaridi ibihumbi 2 umwaka uheze akosa kamara amazi buca mwebwe ari mwebwe butwara igihugu buca ari mwebwe muri abashikiranganje nimumbwira akosa kamara amazi ugasanga bije yose no kurya consommation gusa kandi nta numwe nigeze mbona afise umugambi wo kurondera amahera. Genda musome irya bije yose nimwasanga hari uvuga ati jewe ngira nkora ibintu ku buryo mu myaka 2 nzokwinjiza amahera nganuko. Nta numwe, nta bushikiranganje na bumwe, kandi buri mwincabwenge buri mwe abadoktere buri mwe byose. Nagize ibiharuro bitoyi vyoroshe. Igiterwa civoka. Igiterwa civoka imaze imyaka 4 ubu ntishobora kuvamwo munsi y'umuriyoni ku mwaka. Igiti kimwe twaragize ibiharuro. Ndaraba nsanga duteye ku mwaka ivoka umuriyaridi. Ku mwaka ivoka umuriyaridi. Imivyaro y'ivoka umuriyaridi igugwa imiliyaridi 1,200 muri 5 miliyari 5 miliyari uciye ukuramwo amavoka 1,000 mu myaka 4 harura ibiti by'amavoka 1,000 kugwiza umuriyoni gusa minimum mwumva amahera ngahe ku mwaka twaba twinjiza muri iki gihugu cy'u Burundi. Shaka ugende muri Ministere ya Agriculture Élevage uwo mutwe ntawo bafise kubera dukora sans vision. Abene gihugu bafise amahera igihugu kibagifise amahera. None uvuze uti dutera umuriyaridi ku mwaka mu myaka 5 mufise miliyaridi 5 z'amavoka. Kandi birashoboka. Jasanga uwo umugambwe CDFD baragiye barawiga bacavuga ati abanywanyi bacu bose teza kubona bafise amavoka kuko turabona ko zo kwinjiza amahera. Muri Butanyerera baraharuye basanga mu 2029 ngo bazabinjiza imiliyaridi 900 mu ntara imwe ya Butanyerera gusa barabiharuye. Mbe uno munsi mwibaza ko yinjira amahera ngahe? Narabonye umwe wenye numwe
uwo mwaka mu kwezi guheze yari amaze kwinjiza 1,500,000 umuntu uyu umwe, kandi yashoye kuri rya izine gusa y'Ibujumbura, yashoye kuri izine ntiyashoye hanze. Tukorera kuri vision nk'ubu Ministeri y'Agriculture ikavuga iti dukeneye yuko mu myaka itarenga 2 tuzoshora hanze inyama z'inkwavu itoni nka 50 ku kwezi. Birashoboka kuko jewe iwanje gusa kuri urya mugambi w'inkwavu ndashora itoni ku kwezi y'inyama z'inkwavu. None ivyo binaniranye abajahe, habuze reride, habuze abantu babereka bati ubu tujya turonderera amahera igihugu. Umurundi wese afise amahera, igihugu cyose kiragifise amahera, kuko acatanga itagisi ibintu tubamo fonctionnement de l'État. Ca wiyumvira abarundi ufise nk'imiliyoni 8 atanga tagisi n'imiburi 1,000,000 ku mwaka. Mwumva abahinjiye amahera ngani moyenne. Tuva twotera imbere, twokubaka amabarabara, twokubaka ibitaro, twokubaka amashuri, ibintu moderne. Uno munsi duheruka kuraba tugira analyse ya evolution y'ibintu. Genda muri amashuri a interna ahari ubu yose nta nimwe nasanze itangisha minerval iri munsi ya 1,200,000 ku mwaka. Genda muri abantu bafise y'abana, muzosanga bamwe mwita aba paysan ubu niwe bafise abana mu ma interna. Kubera iki? Aya mahoro barakamishije, barakora ibikorwa, barimbura. Ubu umuvyeyi avuga ati umwana wanje ategereza kwiga muri interna, kandi akabishobora. Igihugu kirashobora kuvyuka, mugabo vyose biva kuki? Kuri harmony ibiri mu gihugu. Nico yitwa mubona si mubona mvuga nti kuko nivyo njejwe nkagirisha amanama, ntimugire ngo nikindi mba ndiko ndarondera, kuko twebwe nitwe nyirayabazana, nitwebwe nyirayabazana, ntimuze muvuge ngo nibindi. Twebwe beshi ngaha muri twebwe tuja mu migambwe cyangwa tukagira imigambwe atakindi tugiye kurondera atari ubuzima bwacu. Nico gitwa mubona mu migambwe hagati, umugambwe utizeye kuzotsinda murazoraba uratekanye indani. Mugo umugambwe uba wizeye kuzoronka n'amajwi 10%, bose bagwana bavuga bati nije nja kuri liste ubwa mbere, mutashize kuri tete do liste ndabona sinzoshikirwa, bagaca bagwana imbere muri iyo. Ni ukuvuga yuko iyo esprit tukifise ntidushobora gutera imbere. Nasanze twebwe umenga tugumirije igihugu uwundi muntu n'uwundi turiko turakibungabungira, hanyuma umuntu agaca duhemba kuko turabanyezamu biwe. Ndabibona kuko umenga n'umuntu tugumirije tugira gestion des affaires courantes, n'inzu ya leta turayiherekeza gushika ihenuke, ibarabara tukariherekeza kugira rihenuke, tugavuga ngo tuzokubaka rishasha, bazoduha imfashanyo twubake bishasha. No kuvuga yuko tuba duhemba. Nca ndabiraba nca nsanga kuva twikukira baduha imfashanyo barungitse n'umukonsultant. Tuze turavuga verite, n'umukonsultant bari ngaho, uri ministre ukiyicarira umukonsultant ariko arakora, ahejeje haguha dokima, ntiwigeze uteka umutwe. Ari ibintu bishirwa mu ngiro ugacugira isoko yo kubishira mu ngiro, wiyicariyaho hanyuma gahembwa neza. Tubaho uko tugenda turabihanahana dipere office, umwe wese turahanahana iyo ngeso. Ndavuga none iyo ngeso yavuye kuki? Subira inyuma gatoyi, kapitale y'u Burundi yari Gitega, kapitale y'u Rwanda Kigali, kapitale ya Est du Congo Goma, Bujumbura yari kapitale ya twese. Abafonctionnaire mu Burundi barababirigi, abakongomani, abanyarwanda n'abarundi. Hageze kuri independence umva twahembwa n'ababirigi, hageze kuri independence abanyarwanda bataha iwabo mu gihugu cyabo, abakongomani bataha mu gihugu cyabo, abarundi bacaguma bifata nk'uko umenga baracara abafonctionnaire b'ababirigi. No kuvuga twasigaye tugumirije ababirigi, i Burundi tubugira intara y'ububirigi, turabakozi bo bubirigi, duhembwa n'ububirigi, nabo bacora duha imfashanyo. Ndakubwiye je narinzi yuko hamwe gwa gasore yavuga ngo vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Narinzi ko yabwira abarundi
kubwira ababirigi ngo vunujije no kuva ni buri kurakorera none ntiyabivuze uko nyene ngo namwe bari birigi mwatureze nimudufashe mu bukene bwacu urumva ntituzobahemukira tuzobandanya dukora neza nimutwizere kuko twikuke turakuze vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté iyo esprit niyigenza abafonctionnaire twage turabihanahana kandi nta kintu kiryoshe nko guhembwa utakoze ukaguma uronka umuntu aguhifashanya n'ubu ndazi ko hariho abantu babivuga mu runwarunwa bati mukuru w'igihugu genda usaba imfashanyo duhembwe menshi ico nayo gitoya njavuga nti ntacyo jewe nta mfashanyo nzosaba nakuze jewe ntagira papa mugasi nigeze nsega sinigeze nitwa imfuvyi na mama ntigeze yemera ko umufakazi yarabwira abagabo ati wewe ndakurusha je ndajana abana kwishure mugabo hera bawananiwe nakuze uko rero sinagera aho ndabarongora ngo muce mvuga ngo ja gusega ahubwo ndabwira dukore tuba abagabo twerekane ko twikukiye turi abana bakuze twase nidupfe n'inzara ntagire uwo dupfana twemere bace bapfana umukuru w'igihugu bagapfana umushikiranganje ntiwagiye gusega ahubwo ntiwadukoresheje iyo tuba tubago ntiwadukoresheje muri abanyamigambwe rero twahuye tuze turaganira mwene ivyo nyerega n'ivyo nyene tuza turakanuzanya gushikaho ejo uzo umukuru w'igihugu yumve ibiri imbere yiwe mugabe ico ndababwira abene gihugu barenga 60% bamaze gufata umurindi w'iterambere kandi ntuzosubira inyuma umuntu rero azoza azi yuko aje kwicara ntazambaze rero twari twavuze yuko dushaka yuko tugira amatora atagira gatosi kuva tuvanye nk'ubu ntihabuze udutosi mumaze kubona naho jewe ndiko ndabiraba iwanje kuri jewe mbona atagatosi ndabona gahambaye ariko abarundi turazinanye ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho harashobora kuba mu ntara kuko ubu twarabonye ko amatora abera ku mutumba kuvuga ntabera ku ntara ntabera ku ikomine abera ku mutumba mugaba abajejwe gukurikirana ko amatora agenda neza n'abajejwe intwaro n'abajejwe gutunganya amatora ni seni n'ababura amatari hariho imvugo amaze iminsi numva nayo nyene nuko yivuga neza tukayitomora ubu iyo twavuze tuti turi mu gihe cyo dutegura amatora muga tubona hari impore tubona atabantu bose bibereye ku kivi umuntu hariho abantu rero bama mu mutwe ibintu byose vyirabura yumvise uvuze ko vyera arondera ingena vyirabuza nza numva avuga ngo we ntavyuzi ngo ibera hariya mu mitumba ntavyuzi urumva kugira ngo afute ko atavyiza biriko biraba aca mbwira ngo ibibera hariya ku mutumba ntavyuzi ngo hariya barakwankira yuko gukora igikorwa sawa turi ngaha amaraporo murayafise muce mutubwira nk'umutumba wariwo intari yariyo n'ivyaba bihari duce tubaza buramatari tubarire ivyo mutumba ingene vyagenda kubera je niko nutwo tuntu iyo ndiko ndavuga nkaza numva ngo we ntavyuzi ngo ntibabikubwira ngo ibera ku mitumba mugabo waho nje ku mitumba nkabona ntangorane bibereye ku kivi mugabo agaca babwira ngo birahari none rero mwebwe banyamigambwe ni haba hari ibera ku mutumba nimubihishe tubwire tuti ku mutumba uyu harabaye iki ku mugambwe wanje barawuhohoteye hanyuma ho byari bimeze kunuku kugira ngo babura amatari tugira ico tugenda tubatumye kandi tuce twiga mechanisme de suivi nitwaheza iki kiganiro hakiri kare ndaza gutumako umugwi senuze severe utweforme tubwire ivyo tuguma twumva mu binyamakuru tuvyumva mu ntwitwi batubwire ukuri kwavyo tubabaza ibibazo twumve ko bataduhenda ikiganiro rero ni cohera n'ingoga twaba dutomboye tuca turonka akanya ko kugira naho batubwire neza tubabaza ibibazo ari impanuro tubaha tuzibahe hanyuma i Burundi
tugende umutwaro wa kahise nabi yabwiye ugiye wikoreye tuzoshika tubutara ntituzobandanya urugendo neza kuko tuzoba turemerewe ariko tushoboye gutunganya uwo mutwaro wa kahise tukawugerera hari inyuma turaba imbere turaba aho tugeze ndabwije ukuri Uburundi gutera imbere ni kashi niko no bivuga rero nico gituma muri abanyamigambwe nipfuje ko iyo sije yo ya kabiri sije de formation tuza guhabwa na severe none rero ijambo nigiwanyu seni ari ivyo nyango sinzi kwibanza kutubwira ivyo yakoze hanyuma abanyamigambwe nabo baragira ico bavuze kuri ivyo vyakozwe ingene vyagenze hariho devoir twari twahaye babura amatari mugabo na seni bari kumwe turaza kubanza kumviriza seni ingene vyagenze hanyuma duheze rero muri deba aho bizoba bitagenze neza abanyamigambwe babivuze duca tubazabura amatari kuko seni ni national sepi ni provincial sesi ni communal niyumvira yuko bizagenda neza seni banzo tubwire ivyo twari twagutumwe ko vyagenze neza ijambo ni gwawe sinoja muri byinshi cyane nogaruka ku gikorwa gikomeye umugwi seni kuva tuvuye muri rya nama yabereye ikiriri waciye ukora cyari igikorwa cyo gushiraho imigwi canke ibisata vya seni ku rwego rw'intara n'urwego rw'amakomine abanyamigambwe bari bidoze bavuga yuko iyubahirizwa yayangenga ivuga yuko ibitsina imigambwe ivyumviro vya politike bijamwo nivyo nibikorwa twakoranye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati babura amatari b'intara ba mustanteri twarakoranye inama igitega twumvikana ingene iyo migwi yojaho hanyuma ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati na cane cane babura amatari ba mustanteri bakagira uruhara ruboneka mwishigwaho y'ivyo bisata vya seni ivyo bikorwa muri rusangi vyagenze neza nyene icubahiro abanyamigambwe niho bari babura amatari niho bari batubera ivyabona n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki hamwe n'amashengero igikorwa rero cyo gushiraho imigwi sepi caragiyeho kandi tubumvikanyeho kanatsinda imbere yuko batangura gukora tubanza kuberekana twaraberekanye mu gihugu cyose barabemeza sukwisiga inkore ku maso nta dutosi dukomeye twabayemwo hanyuma amasepi amaze kujaho ku rwego rw'intara naho amasepi hari babura amatari ba mustanteri baragiye hamwe baravugana n'abanyamigambwe amazina aratangwa hanyuma imigwi sesi nayo irajaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu turiko turavugana uyu munsi niho dusozera inyigisho z'abasesi bashizweho bahejeje kurahira ku itegeko rivuga ko imbere ko baja mu mabanga barahira muri rusange twavuga yuko gushika ubu ibisata vya seni ku rwego rw'intara ibisata vya seni ku rwego rw'ikomine biriho kandi vyagiyeho mu mwumvikano wa seni intwaro abanyamigambwe hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'amashengero muri rusangi ngo ntawicira urubanza twebwe seni turahimbawe kuko gushika iyo ntambwe yagenze neza hisunzwe ivyari vyasabwe ngira ngo noba ndagarukiye ngaha kugira sintwara umwanya munini gusa kumbure ko nosakanye ikindi twoca tubabwira naho nyene tubifashanye mu minsi iza tuzoca dukora igikorwa ca cartographie électorale no kuvuga gutororokanya ibibanza amatora beramwo ndiko ngira kuri ico cyumviro mwashikirije cyuko amatora bera ku mutumba udutera twegereza umutumba rero ico gikorwa iyo giheze tuzokoresha hani n'ibijya bibanza vyakorewe ko kiretse aho dusanze arakagorane cyo gukosora tuzovugana n'abajejwe intwaro n'abanyamigambwe tuzoca dushiraho abandi bajejwe kwandika abaza bazoza kwitora amatora rero muri ico gikorwa cyandikwa nibaza ko tuzokora kujya twakoze mu gutororokanya abantu kuri ya mitumba 344 no ku biro vy'itora 14,103 ariko kubera tuzokwandika bake tuzobandikira kuco bita centre de vote ni 4,400 ni babiri tuzosubira gufashanya abo bantu bajeho bisunze bimwe bisabwa ibitsina ubwoko
n'ivyumviro vya politike bitandukanye. Gusa turasaba yuko bene ivyo bikorwa umuntu aba afise urugero rwo kwiga, kuko birasaba ubuhinga kugira ivyo bikorwa ashobore kubitahura. Ngira ngo nyene icubahiro munkundiye n'abandi agarukiye ngaha ku vyakozwe. Murakoze. Inama mwe nizi zo kuja inama n'ingingo biratuma umuntu agira umutima ukeye, kuko birahumuriza. Reka rero ndoge kwijambo ntavuze menshi. Umugambwe nawo witwa urunani rw'igihugu ruhande la demokarasi. Mu Gifaransa ni Alliance Nationale pour la Démocratie. Hanyuma hari akazina ko buhize dufise twitwa intadohoka. Birisiguye. Icambere nagombye gushima ni ingene mu ntangambarara mwavuze muti amatora n'urubanza rubera mu kazu k'amatora ku mutumba. Kandi abantu bakoreye ku kazu k'amatora baveho bataye icegeranyo. Iki ni ikintu ciza cyane kuko ico carabuze. Twashaka kumenya ivyategerezwa ko bimaze gukorwa, ingene vyakozwe, twumve critique autocritique, hamwe tuvuga tuti ubu turumva yuko tushobora kugenda neza, siko vyahora canye ibi vyarasovye. Hariho niyo bari basabye ijambo IPD zigabibanga. Rero muri kino gihe cy'amatora ngira ngo n'abajejwe intwaro boraba yuko ata bantu bikikamukiza kugira ngo bahungabanye abantu, kugira ngo tuzoshike vy'ukuri muri ayo matora abantu batekanye. Jewe rero ni ico ndashaka gusaba, mvuga nti rero mugacagiye muri seni bazoba bashitse rero gushiraho bajya abantu mu bureau de vote, iyi nama n'ingingo izokurikizwe, hanyuma abantu bose uzojamwe abone ko yagiyemwo, abatagiyemwo naho byakozwe habona. Ngira ngo nta kibazo, hasigaye gutora, abantu baratora wese kiri ku mutima. Nkabangeje ngaho murakoze cyane nyine cyubahiro. Tuje kuri iyi prona muhejeje ncanja kuri ruya ruhande nago. Muri approche twagize itariki 15 twavuze duti intara n'imigambwe bagende bicare hamwe bibatore, abaza gutorana barazi ivyo vyarabaye. Iyo ni approche. Hanyuma administration igatora abantu baja muri biro. Hari niho nagize amakenga, niho navuze igatora baja muri biro batora biro. Nk'akarorero mu intara bugururiyemwo nibaza ko yabaye, kuko niyo raporo bampaye excellence mu mugambwe. Reka nk'akarorero ndaguha nk'akarorero nko muri Butanyerera, jewe nararungitse umukuru w'umugambwe mu ntara arantelefona arambwira ati turafise inama uno munsi, batumye ko dutora abantu 3 batanzwe na administration. Ati rero mwabo bantu 3 hasigaye abandi seni izoshiraho basigaye. Je ntanamubaza none abo bantu 3 ni bande? Abo bantu 3 nabari muri biro. Cyarabyane ni baba araho muri biro, akaba ari administration itora biro, boba barenganije uko byagenze mu ntara ya Butanyerera kugira hajeho remembre ba sepi. Nibaza yuko raporo yaronse ubwa mbere na mbere hoho atariyo. Raporo bamuhaye bamuserukira bamuhaye raporo atariyo, kuko uko twategerezwa kubikora ni uko twagirisha inama mbere turi kumwe n'userukira seni. Iwacu hari haje icegera c'urongoye seni, niho yarari tugirisha inama twayigirishije abaserukira imigambwe isanzwe ikorera mu ntara ya Butanyerera. Hariho abaserukira
amadini n'abaserukira societe civile. Icyo gihe ibyo twari dufise d'abord mu ntara ya Butanyerera kubera igizwe n'amakomine 8, les membres ba sepi ni 10. Hariho umwe wese agenda kugira encadrement mu komine, hama gaca haza umukuru wa sepi n'urisharije wa logistique. Rero twebwe abo twari dufise ku burenganzira bari 3. Sabagenda kugira biro mugabo c'était les membres ba sepi Butanyerera. C'était les membres ba sepi, pas membres du bureau. Abo rero bategerezwa kuva mwizo composante zitatu mu migambwe bambe mu mashengero no muri societe civile. Hanyuma abo 3 hategerezwa kubahiriza igitsina no kubahiriza ubwoko. Harimwo ibisabwa byinshi bitegerezwa gukurikizwa. Abo rero umwe yategerezwa kuva mu migambwe, ubundi akava muri societe civile, ubundi akava mu mashengero. Abo twaca tureka abanyamigambwe bakicara hamwe bakaraba uwo bitoramwo. Mu mashengero bakagira uko nyene, muri societe civile bakagira uko nyene. Mbere twavuye ubwo nyene batanzwe abo bantu 3, uwari yaje aserukira seni yaciye agenda batwaye. Nuko niko vyagenze. Arabeshe ntabeshe. Oya nuko kwa mpaye abantu baratowe mugabo information yamaye nuko atarabo muri biro. Magoro umva wagira duhende Ni muri evaluation. Aganda babwire rero turiko turakora. Ni muri evaluation. Umuntu azi ko aduha ikinyoma. Niyo aba wewe ataraporo baguhaye y'ukuri. Inumire kuko uriko reka nkubu nkubwire. Jewe sinkunda kuba mu hypocrite. Je ncavuga nti umuntu yabaye mu opoza ntashobora kumva ko ashobora kugorora ibintu. Aguma yiyopoza gusa. Kuko nkubu uduha ruhagarara gubusa ukuri kwari gusa kugira wirabuze ivyera. Urumva rero nabwira muri iki gihugu tubaze twumve bijyavuga ngo umugabo utavuga rumwe na leta tubaze twifute umutwe. Leta ivuga ururimi rumwe. Kuko umuvuga ngo uze gusohoka ibaze nk'uwavyumvise nko ku radio usohotse ukavuga kurya. Uhejeje guturira uva ko ibara ryaguye naho ukuri kwari kuhari. Nico gituma ikintu dukora cyose tugikore tubanje kuraba neza. Rero turiko turevariwa umunyamugambwe afise commentaire y'ukuri avuga ati ibintu ntibigenda twarabonye aho vyase aha vyagenze nabi ce nk'ubu numvirije ivyo avuze. Est-ce qu'on peut plus juste que ça? Ce ngaho nje cyane umva naho yabajewe nanje nabigira uko hanyuma administration urumva bo ivuga ibahaseni seni kabari yipanga. Hanyuma urumva baragize na neza n'aba membre du bureau barabipanga neza birakogwa. None ngaho ingorane zirabaja he. Reka twumve ujya mu kandidate uzohiganwa amaze kwiyerekana. Sinza guteba cyane kandi turabye teme ivuga dutegura amatora atagira gatosi. Twagira tubanze tubashimire kandi tubamenyesha neza ko twiteguriye gutera bimwe bibone kugira amatora agende neza. Kandi aya matora ya 2027 nta namanje menshi afise. Bugiye afise ikibazo n'abashinga amateka n'abakonseye komi. Tuba turi nk'abakandida nka 3 canke 4 canke 5 bo nta kibazo bateye. Nimba ni turi benshi cyane. Je nibaza ko a partir ya 6 décembre ni nama zizogabanuka. None utari umukandida uzoja mu nama y'amatora utarimo. Kuko seni zo certifiye abakandida 6 décembre. Amatora bero 3 Mai 2027. Turafise amezi 6 rero bizoba biri abakandida gusa gusumba. Mujye biriko birikora. Apero 6 décembre azagaruka bake mwizinama. Ninje gituma tanamanje menshi gose. Nyine cyubahiro tubashimire cyane. Ariko kujya mwanya ubundi ukunda kuva kera. Bicaye bagora kuduheba burya. Nabandi muzomara batuma ko buke mugabo nta kibazo. Reka dushimire seni. Yabikoze neza. Nigasina ngomba ko amagambwe yose jamwe ajya mu by'amasepi n'amasisika. Uwo jamwe wese gusa dukeneye adutegura amatora meza. Cyese ndabona none
uwo musetsi warashobora kujamo ntasubire guha raporo ko aca yigenga ndaje asuye kwandika no muri groupe y'umugambwe abakoze ikosa genda cende bakuramo bose muri groupe z'imigambwe kugira ntibazotwonone ibintu ati umura bayende panda muzogaruka après y'amatora rero seni yabikoze neza kandi byagenze neza icyo naco gusa nashaka gusaba nagira dusaba guverineri barutangira ubutumwa kwa mustanteri n'abashefu de zone kubera abantu amajana 2 baba parrainage hari amadosiye bari ko bararondera mbere no kwa ministre wa justice minente radufashe hariho document yitwa certificat de nationalité igugwa 20000 kandi igacisa bizindi dossier bazotworoheza aba parrainage ko dusigaye amezi 3 yo kwegeranya miliyoni 100 ya caution no kwegeranya amadosiye ntivyoroshe rero icyo ndagisabye guverineri badutangire raporo kuba chef de zone uzoza kubasaba dossier ashaka kuba parrainage bazotworohereza ikindi nagira nsaba nyine icubahiro mudushikire umugambwe uri ku butegetsi hari imipira bambara yanditse ngo tora sende DFDD kampanye ntiziragera nibayibike iradukomeretsa n'ibimwe ku mitima ucumenga batanguye kampanye ijya mipira n'ukuri ifoto iriki ifoto yiwanye ni sawa mugabe inyuma cyaja ko tora sende DFDD kampanye niragera babanze bayitubikire barindire ya peni hejuru kuko umani bate nanje ndayikoreshe mani ko tora PDL nzoca ako nako turabaka batumye akandi tuzwa gusaba seni abamamure ba bureau de vote aho bishoboka bazogirenkiriza iviti hama rero ikintu gikomeye muri za ngingo 42 hari ingingo ya 3 tugira dusabe seni iyo vuga neza cyane iri ku rupapuro rwa 46 iki rero seni kidukorera kirikare tube turasezerana intwari zisezerana amasesa ni gato yerekana gasoma ko kanditse page 46 iravuga iti abarorerezi n'inderetsi z'amatora bahawe uburenganzira bwo kumenyesha agahaze babonye mu matora ikibiriraho seni yige uko byotunganya code electorale ntibyemera mugabo kubera ingingo za politike zisumba amategeko seni negene twigira ingene akakantu kazoja mu ngiro iki rero tukivuze hakirika nimbizo barete nimbizo barezorisho nimbizo ba fedorute ije kuri annex ya code electorale kubera muri code electorale ivuga ibindi kumurorerezi yandika gusa ari sumiwe mugabo ngaha twarabyumvikanye ibidufashe hama rero ikindi twosaba niba coshoboka mbeka amatora bakandazo bari bakeye nta kuntu mwijoro amarezita yaramenyekanye nka saa 3 z'ijoro saa 4 tukaba turiko turakezanya uwatsinze warushijwe amatelefone arahari ubuhinga bwa none burahari seni nigire centre de collecte des données à chaque fait baheje guharura ikiteranye yavuze ubwa mbere twankora imigambwe batangiye abakandida n'ingoga kuko abaja kurondera ayo madoke bakwikomine n'abaparrainage none urumva umugambwe utazoba witoje urumva ntibiburaba rero nagira sabe uwo mugwi nimuza n'abakandida n'ingoga nk'ubu hariya yabivuze ujya tuca twumva yuko tumenya tuti ni bande ashatse arashobora no kugira liste yaba iyo bava ikomine bavamwo kugira ngo bamworohereze mugabo kuca tuvuga ngo tuje tugira ibintu rusange gutya swagira utari umukandida wewe ukarunyika umukandida bigire n'ingoga uca ufata amazina y'abo bantu keneye ba parrainage n'intara barimwo urungike ayo mazina hanyuma uzoca usanga vyoroshe wewe nyene bizoca vyoroha atangorane mugabo tubwiye ngo tugire umugwi tutanazi kuzoba umukandida uzozana umukandida ahubwo nimunyarutse be kumuteba kandi abarundi muri specialiste de dernière minute mbe murazi yuko iregara vyo birategurwa aha twokwishinga tuvuga ngo amatora azoba 2027 hasigaye amezi si 2027 harura amezi ko ntaroburu yarataguye munyarutse kugira ngo ivyo vy'amadokima abajejwe intwaro nabo boroherwe kamwe ntibayebuskire n'ingoga iprona ko mutahora musiba kwitoza umwaka mwasivye umwaka mwasivye nitwa honorable Hakizimana Leopold nsanzwe naserukiye umugambwe CNL umunyamabanga mukuru wawo
Sinashatse sinza kugaruka kuri ibi vyakozwe na seni by'ukuri niyaba procedure na mechanisme abantu bumvikanye yarakurikijwe ico nico kiba gikomeye n'ahandi imigambwe 37 yose ntishobora kwinjiramo nk'ubu twebwe abasenere ntiturimwo ariko nikizobuza yuko nikibuza ko tuguma dukurikirana ivy'amatora ari naco gituma nagoma nshingira igisabo mwavuze excellence yuko inshuro nyinshi ko amatora abera kuri biro kandi nivyo burya amatora abera kuri biro burya za sesi za sepi zigira compilation y'ivyabereye kuri biro nico gituma nagoma nce ntera kamo kuri seni ikora uko ishoboye kose abazobagize amabiro de vote bazabe ari abantu bukuri reka ndavyite bazoba ari nyankamugayo mugaye nyankamugayo ni izina ry'abanyamugambwe wacu ariko n'abarundi bose nyankamugayo baba abantu bukuri bazoharagarira amatora kugira bashobore gutanga ibiharuro by'ukuri hanyuma za seni zizogire compilation hanyuma nkaca nongera nkaca nsaba mwanavuze kandi yuko kandi nivyo abamandateur abo bita inderetsi nabo bafeza partie des élections naba acteurs des élections kuko nibo nogira baha credit uko itora ryagenze hanyuma ni benshi cyane bahara amabiro 32000 iyo badusabye twebwe dutanga babiri par biro baca baba abantu 64000 bikaja kuri charge d'un parti politique je nagoma nsabe yuko bishobotse seni nkuko ihoriha akavuna musase abagize amabiro de vote abamandatere kuri uwo munsi kuri abazokora ivy'ukuri igikorwa patriotique nabo bobaha akavuna musase n'ifana y'uwo munsi hajya hari confiance ukavuga ngo ibintu bizagenda neza nta n'ingorane nturi oblige yo kuzana umandatere bijya byose vyaje ni murabe l'histoire yiyo tuva demokrasi twaragize ama exercice menshi duca tunyinyana tugira gutaka amatation uraza kunyiba uranyiba bijya rero uzana umandatere kubera iyo manque de confiance rero urashobora kutamuzana nko kumuzana ico gihe rero ubwiye ntuzeye l'autorité publique agere abantu ba autorité privée mbego wisonzeye wewe ntiyoca avuga ati ngira mu mandatere nze profite y'akate kuno munsi kandi hari ikindi kintu aba bantu bakora ku mabiro de vote burya naco nyene nokiraba neza muribuka ko hari n'abari bazanye idengo bakorera rushake niki ikintu je no abwira kujya twagize mu ntara iyo ni responsabilité corinere none umuntu azoza guhagararira amatora avuye kundi mutumba cyane n'uwaho nyene kuri uwo mutumba ni responsabilité corinere abajejwe intwaro genda muri izi nyigisho ziko ziratangwa aba chef de zone ababura amatari bamuragira inyigisho mu bigishe muti twe dukeneye amatora tagatosi tumanuke hanyuma umukuru w'umutumba babe barumva bati mutora abantu koko bakanura ntimutora ibihwiji ngo bari ivyo kuko hari abantu bacavuga ngo kajya karaka ngo basinda gatware nabukeye hakaza ide y'amaronko kuruta ide yo gukora tube turigishanya ku buryo no muntu yoshobora kumva ko ari umukorera bushake hanyuma bimaze kumera uko ni responsabilité corinere ico nico kintu dusaba erega tubikore sportivement erega ubu tubona igihugu nibaza yuko hariho ibintu hari ico ntuzeye banza witondeye abajeje seni niza kucishura kijya wabajeje nibaza bikubwira kuko niwazi ivyo ari byo cyari babikuvuga narugushima kushima twese twashimye critique niyo sawa murakoze nyene cubahiro umukuru w'igihugu kuri aka kanya mu mpaye ngira ico nterereye ku bibazo bimwe bimwe byabajijwe ibyo numvise basa n'abatumbereje ubuhinga ni ikibazo ca certificat de nationalité basabye ukuntu borabe ukuntu bavyorosha ni iki gisabo ca proclamation rapide des résultats tukujya ujya mwanya uba munini ni iki kijanye na prise en charge des mandataires des candidats tugize imana nyene icubahiro ko muri ngaha certificat de nationalité imvo n'imvano yayo ni iki
nuko uje sinzi ko novuga gushigikira cyangwa guhagararira ngira no gushigikira parene uje gushigikira umukandida yoba ari umurundi niyo ntumbero aha twokivugana nivyo yo certificat de nationalité amahera simake ufasha abantu amajana 2 basaba 200 ugwijije twokumvikana tugakoresha karangamuntu ico mugani ngingo ya politiki icemeza ko ari umurundi muga tukabafisha hamwe ho bari mu Tanzania umukongomani umunyarwanda bakaca babavuga iki niho muri ministre wa interieur ni hari abaparena bari ku mitumba twamaze kumenya iyo list two kwafisha abazoparena naka ni naka hama hakagira udenonsa ati ujya yatubeshe n'umunyamahanga ico komsa ajya mahera yo mugabo bisaba muri rya calendrier twokivugana twogira inama n'abanyamigambwe bakazana amaliste yakirikare hari ico twiyumviriye urumva harashobora kuza ugasanga uzanye umukongomani cyangwa umutanzania aje gushikira mumenya gute apfuka hari uwundi apfuka hari mugabo hari ibishoboka none muri mariage ntibagira publication débat kugira ngo uwufise icyo avuga kuri uwo muntu agire icyo avuga namwe tuca tupushinga mubizane kare baba publiye aho bava hanyuma bagaca bavuga bati haheze iki gihe ataco baramuvuga ko ari umunyamahanga tuzoba twemeje ko ari we ayo mahera nayo ahubwo numvise ari make kubijana na programmation rapide des résultats mfise 2 commentaires imwe ni technique yindi ni juridique juridique burya bijya biringo biri muri code si twebwe tugerageza kubikurikira technique nayo ni centralisation des résultats ngo nawo nka konkanye ngo gwaye ruhere turacagira centralisation manuelle fata ibiro vy'itora 14103 ama centre de vote mu 4000 ama commune 42 provinces zitanu na seni ku rwego rw'igihugu bigenda ku mutwe bigenda n'amaguru sinzi ko saa 3 biba vyaheze mugabo umugambwe wiyorganije nakujya kuntu utanga ama PV biroroshe burya twe turaje guprograma umugambwe watsinze cyangwa watsinzwe uje ubizi gusa muri kazoza nitwatera imbere tukagira centralisation électronique niho ubona iburaya bafagweza amatora baca ba projecta hari ikindi atavuze je mpora numva imisi yose irya synergie de media ko mpora numva kuri biro de vote avuga ngo umugambwe ugo warosaya ngo kuri biro de vote bakabivuga ubundi nawe ukazumva ariko avuga ngo twebwe ngo muri komini ngo umugambwe warosaya n'imigambwe yonyene iriteraniriza je nibaza yuko synergie de media deja icivuga nawe wocu usubira inyuma ukavuga uti nze ndavyaregistra nze kuza kumviriza ivyo mugabo nabo nyene ibavuze murazi ko hari habahora bavuga bukeye nka saa 4 ukaza wumva kuri synergie de media bivuze nka saa 4 bukeye na midi kagera none ntiwumva ko nkaho hantu baba bayikomplike ivyo ni ivyo tujera turi kumwe nkuko benshi babivuze rero burya hasigaye ikintu gikomeye cyo gushiraho ajya ama centre de vote n'ama bureau de vote nivyo bintu bikomeye kubera abantu benshi bakunda kwidoga kubera ku ma bureau de vote kandi turize yuko bizogenda neza ico je nagira ngarukeko kandi gikomeye umuntu agiye araraba ava muri kahise ni kubera iki kenshi usanga amatora ari très passionné très passionné nukuvuga umuntu kugira ngo sauvegarde sérénité uwutirwe ntacarira ntaza ashaka kugwana il faut dépassionner le processus électoral il faut le dépassionner kugira ngo rero dushobore kuyidepassiona dutegereza kumvikana les enjeux twebwe dufise muri iki gihugu enjeu ikomeye ni stabilisation du pays yindi enjeu ikomeye no gusatisfaire les besoins fondamentaux de la population ibindi navyo duca dukurikiza ku karoro mukunda gutanga ko muri Suisse abantu bakabona yuko amatora ari ikintu gisanzwe rero nkagaruka ati rero ko amatora yo muri 2027
uko banza bitonde yavuze intebe ni imwe mu matora muri 2030 intebe zirenga 100 dushizeho n'abasenateri arico gituma rero kuri twebwe abanyamigambwe tworaba neza yuko amatora ya 2030 twotangura kwa refreshisa ko neza umuntu akavuga ati 2027 burya intumbero isa niya maze gutangwa muri 2025 arico gituma umuntu avuze ati jewe ndavye uko inama nshinga amateka imeze n'amankenguza amateka yo muri 2025 kugira ngo umuntu azokwe expert guhindura ibintu vyinshi biragoye. Turazi neza yuko hageze kampanye abantu bariruka benshi tukababwira ati uze kuza umperekeze muri kampanye uhagarike n'ivyo uri kurakora abantu baranahagarika n'ubuzi cyangwa bagakora mu atieta wategeza aho ariko ararima karima gushika kugira ngo aze kwakira muri kampanye ni ivyo ntibijanye rero nabijyanye ko ndavuga vuko dépassiona le processus électoral il faut le dépassionner. Nkagaruka rero kimwe je navuze ati none kugira ngo ayo mafaranga yoja mu bakandida benshi kubera il faut distinguer les 200 millions za caution, plutôt les 100 millions za caution et les milliards ou le milliard za campagne. Donc bidistinga menshi na ya campagne alors je nkavuga ni rero twese ngako turabanyamigambwe turabe hajya naho batakunda kuvuga ibya sondage n'ibiki burya biriho birabaho abantu barabwirana utespera kuronka 51% none yoshimwa ama miliyari muri campagne azoherayo bon umwese azofata decision hageze. Ariko jewe numva nk'ibi bintu byo gudepassiona amatora deja biraboneka ngaha muri sala niba hatari office yindi critique nozeye Patrick. Je rero ikintu cyambere nagomba gushikiriza mwavuze ko tuje kugira evaluation kandi ni vyiza ariko nkurikiye aho sepi na sesi bigeze no kuvuga ko ntibisubira inyuma ibyo twashitse ko cyaye washitse ko byaramaze kuja mu nzira dushobora kubihindura. Iyi nama rero yari kuba nziza yiza kuba ubwa mbere na mbere ingingo itarafatwa kugira ngo byagenze nabi bishoboye gusubirwamo ubwo nta kundi ko byaheze ariko cewe mu ntara yose byagenze nabi twarerekanye ko ari ibibazo bibera ku mitumba kabitera bwoba batorera abandi no kuvyuka dusanduku twuzuye aho niho hari ikibazo gikomeye cyane. Mwavuze ngo nuvugana babura amatari nabagumya banga mu bandi ico gikorwa ntaco bazodufashamo ndabizi. Nagomba rero nsabe umukuru w'igihugu namwe muri umukandida kugira ngo ku ntwaro yiwanyu abarundi bose bazogende bavuga ati habaye amatora y'agakura muzodukurire iterabwoba ku mitumba. Mwavuze ko amatora ari ku mitumba have iterabwoba ntihagire imborera kure zitorera abandi. Nabonye usebye umwambo CNDD-FDD atwemereye ko azozi hagasopo ntisubiye gutorera abandi kandi mutuvyuke ubusanduku bwuzuye. Ngivyo rero ibyo nashaka gushikiriza ivyo ni vyabaho amatora azoba meza. Murakoze nyakubahwa umukuru w'igihugu. Twifuza amatora meza kandi twavuze yuko ibyo kuvuga ngo n'umugambwe umuntu acumuye ategerezwa kuzohanwa n'amategeko y'igihugu. Ubutovye amatora batovye amategeko y'igihugu simwe byo mu rukino. Imigambwe mwese mugere mu vyigishe ku mitumba ababura amatari mubwire ba musitantera bwire chef de zone agirisha inama ku mitumba ati mumenye aho tuzobona ingorane le responsable c'est l'administration collinaire hanyuma babe barabibona hakiri kare. Izo tasyo rega encadrement ku mitumba niyo izotuma ivyo byose bihera. Ariko jewe ndafise umwizero nuko bigorana kugira abantu bizerane. Je ndavye amakoperative ari mu mitumbu no munsi nkaraba ingene abantu bakorera hamwe bataravye ubwoko n'imigambwe nta rucuruza ngo mugambwe rukihari.
je ndabona ubu izo mbonera uri kuravuga babonye ugishirira kiri muri iyi prona usanga bariko barakora bati ngo twikorere twebwe ubu ni gukora gusa kandi kiya kintu navuze ko cyo duha karorero umugambwe ureke kuba umugambwe wo kuva gurondera ibiti ubu umugambwe wa mobilisation y'abanywanyi kugira ngo bashobore gukora ibikorwa by'iterambere kuko ahandi hoho ejo bazobona umugambwe ngo abatunzi bose ngo nabo muri CDFD ngo ayo mahera bayakuye he nabo bagize mobilisation tubona urumva nk'ubu bibereye kukawa bari kuntuze kuivoka abanyamigambwe banyu nibakurikire tugire politike mu gihugu natwe yuko umwene gihugu wese yogira igiti civoka n'imiburiburi aronka tugira tumbere je nabifashe hariho initiative zibiri ya Union Africaine ijya OEA ni initiative umukuru w'igihugu ategerezwa kwikurikiranira hariho iyindi initiative igira kabiri ya agriculture élevage l'Afrique doit nourrir l'Afrique Uburundi duteza kuba karorero nafashe initiative zibiri OEA nagize imana turaronka ingere dushobora kubikora amamashini agira amaforage aho bidakunda ko baronka par gravitation ntuze agriculture élevage twaragize some ya Afrika l'Afrique doit nourrir l'Afrique Uburundi butegerezwa kunohisa Uburundi novuga ivyo byose nk'amavoka abantu bamaze kuronka udufaranga tugashora hanze muzosanga ibintu biriko biragenda neza imigambwe yose rero kugira attention ntibe abantu baja ku kivi basigara bavuga bati bapfana iki barutwana bamarera niki